Bwa mbere na mbere agasho ni kakira muntu wese, yaba uri umuhungu, umukobwa, umupapa, umumama, agasho ni kakira muntu wese. Birashika, hanyuma jewe sindi umuntu yisunza cyane gose gutwika turatwika kuko indirimbo twara tuzisohora kandi indirimbo zigatwika. Byagenze uko nari nagiye mu bintu by'akazi, nari nagiye gukora clip n'umudirector nashaka no kuvugira ngaha gusa umudirector azwi kandi namuhaye amahera mugabo igiswahili kirahinduka. None ivyo navyo ni ibintu bishika, ari igihe uha umuntu amahera ugasanga nyene yarayakoresheje nabi akanabura ingene yo gukorera kandi ivyo bintu mwari mwapanze, akatangura kugusaba ayandi mahera kandi urabona ko ibintu vy'amahera ni hatari. Sino gusa je ndabishimiye cyane gose, reka mvuge merci kwa president wa diaspora yashoboye kumfasha cyane gose ku barundi bari muri Kenya, ashoboye kumba hafi kucegera cya ambassadeur. So ibyo byose ndabishimiye cyane gose, sino ubu meze neza ndi mu gihugu kandi vuba cyane gose nzoba bro. Bo mu Burundi turaririmba mugabo nta muziki uhari bro. Sinibaza ko kibazo ari cy'abaririmbyi kuko umuririmbyi abakeneye yuko bumufasha bro. Abo bafasha abo baririmbyi nibo baba bafise ayandi ma objectif yabo, niko no bivuga kuko naho twovuga kila muntu wese niyoza kuvuga wewe gusa avuga izina ryawe wewe des années ari ama generation akaza twubwira ayo mazina nyene gushika pule moma natwebwe izi generation ziwacu nyene tukaguma turira iryo zina nyene niryo ridufata nabi, numva ko ari kibazo bro. Yes, so ico kibazo rero kaba ari kibazo cyabo bantu bafasha abaririmbyi baraba ingene bogikemura vraiment bakagishira ku murongo kuko umuririmbyi na muririmbyi yanga ko bomufasha. Na niyo mpamvu washobora no kwita umuntu ngo manager kubera yaguhaye gusa 10 bare bro, yagusapotinze 10 bare mu muziki kacumutapa. Hariho nabo benshi cyane gose bari iburaya nyene barungikira abaririmbyi $50, $100 akamutapa mu indirimbo zose. So ivyo navyo ni ibintu biri mu bintu byica abaririmbyi kuko wewe umufasha ako $100, mbo $100 si menshi mugabo uramufasha iyo $100 bikaca biherera ngaho basi nivyo ubukeneye gusa kuvuge mu ndirimbo tayari. Niyo mpamvu jewe mu ndirimbo ziwanje kugira wumvemwe amazina y'abantu ndashobora no kubavuga atakintu bamaye bivanye no kungene basi umuntu ashobora no kuma basi conseil gratuit un conseil yayo na vine jamani mtu wa kweli bro. Niyo mpamvu ico kibazo rero kugira gihere abaririmbyi fo gutahura kandi ntwishire mu mutwe ko kila muntu wese ashobora kugufasha. Hari abandi bafise ama intérêt yabo, usanga ari urutipe ruri ngaho nyene bana barukeneye yuko goronga impact nini urabona gaca mu baririmbyi kugira rumenyekane. So ivyo navyo birashika kuko ni benshi cyane bazanye izo systeme zo gufasha abaririmbyi bigaherera mu nzira bro.
Oh yes, one, two, everybody. My name is Radio. Oh, this is Loy TV in the place. You know what it is. Yes, and Mr. Radio. I'm back again. Rero hamda kugira byinshi muri entertainment. Hamda kuzanira abahitmaker kuri micro ya Loy TV. Ready easy gentlemen. Kora like na comment kugira ngo uzurabona professional interview, uzurahabwa update news. Kuri kamera ni Pasi cameraman watuma image uyibona imeze fresh sana, watuma sound uyumva imeze neza cyane. By the way, muri cya kiganiro kimwe mukunda muri beshi cyagena tubabwiza ukuri show kimwe guha akajyo keza ako kumenya amakuru y'abastar, ako kumenya amakuru y'ivyamamare, ati mbega ivyamamare byacu ubibayeho gute. Yes, John kumva kuri micro Shobo Radio, papa promoter bose mu gihugu, ata papa na mwana grave umwana habanza kubaho papa. Yes, uno musi rero twagiriwe amahirwe yo gutembera umwe mu barimvyi bakomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi, Thompson The Voice. Bavuga neza yuko yahora hanze y'igihugu, ariko twagiriwe amahirwe yo kumusanga mu rugo kugira ngo tuyage byinshi bijanye n'umuziki wiwe. Afite indirimbo nyinshi, afite indirimbo yakoranye na Double G, once again indirimbo yitwa Anaconda, afite indirimbo yakoranye na Fabi Love the Keshan Boy, afite indirimbo nyinshi byatari, afite indirimbo yitwa X, afite indirimbo yitwa Chokesha Adui. Wagwana my brother, vipi sasa? Poa bro. Uko fresh? Chemeze neza nawe ni aje? Twa tumeze fresh sana papa. Ndamukiza abakunzi ba Loy TV. Loy TV ndabaramukije, Thompson The Voice, I got my homeboy from Bwiza Paradise Profession Game baby. Kabisa. Yes, muso wagenze gute kuri The Voice kira? Je muso meze neza. Unajendi mu rugo, vraiment bimeze neza kabisa. Iyo musagenze neza haba habuze kikori The Voice kira. Byose nyene meze nabi. Arigiye nyene bishika mugabo simisi yose. Mugabo je ubwa mbere na mbere iyo mvyonse nkibagira nko gusenga cyange ntaryame ndibagira gusenga, mvyuka meze nabi. Yes. Ariko abantu benshi bazi ngo baririmbye ngo ntibazi gusenga, ngo ntibazi like ngo bahimbye ntibasenga. None sabana. Ushaka dusenga? Oya. Usengera umuntu ahubwo je ndisengera. Jata ugasengera ikigano gira tukize kugenda neza. Oya. Ibyo navyo deja ikiganiro je nagisengeye kuko kuva mu nzu natevye gatonya, nze kuja muri douche ko mwaje mvuye mu gitanda nyene. Sigura yuko ntasenze ibintu byose je bimeze neza, kandi ikiganiro kiza kugenda neza kabisa. The Voice kira yari mu rugo abari umuntu ameze gute inyuma y'umuziki, kubera ko hari benshi babona umuririmbyi bamubona mu ndirimbo, bamubona muri clip video like, ariko babifuza kumenya ubuzima bw'umuririmbyi mu rugo. The Voice kira n'umuririmbyi ameze gute, like n'umuntu ameze gute yari muhira? Iyo ndi mu rugo kwanza agenda umupapa, afise abana, afise abapetsi babiri, ndafise umuryango, ariko ndafise bankorera akazi, bo ni byinshi nyene. Ndi umupapa bisanzwe, iyo ndi muhira ndi umuvyeyi, kandi icyo batazi kuri Thompson The Voice n'umuntu akunda abana sana, akunda conseil, akunda kuganira n'abantu. So iyo ndi muhira vraiment mba ndi umuntu asanzwe. Yes. Abantu benshi baza ngo barivye n'abanebwe n'abantu like avyuka gusa ava mu gitanda aja muri studio, ava mu gitanda agiye ku enjoyinga. Birashika Thompson The Voice ari muhira agakora akazi like udukorwa two mu rugo? Yes, birashika kuko hari iminsi nyene mba nkeneye yuko no kwitekera na jewe, nkavuga je ibi vraiment ndabimisinze sana, shaka ko uno munsi ndaza kwitekera. Yes. Biramaze gushuka ateka ukabibisha. Iyo ni kawaida. Ukabibisha sana. Uri dogina. Biramaze gushika ugateka ikintu ukacyonona. Avuga ati ibintu ni so. Ubwa mbere mugabo mu bisanzwe je mazi imyaka ivyo bintu byo guteka vraiment nakuze nereka. Ndafise n'aba petit frère banje nije nabatekera muhira nyene iyo mera dahari. So je nakuze mfise n'abandi ba petit nyene dera kubwiwanje nyene babansigira muhira. Yes. Kabisa. Yes, bakozi ba Loy TV, ndibaza wavyumvise umuririmbyi mu rugo arashobora gukora udukorwa, umuririmbyi muhira aba ari uwundi muntu afise ubuzima busanzwe nk'ubwo bayemo. Yes, ni The Voice kira afise indirimbo imaza amezi 4 yitwa Chokesha Adui.
ariko ndashaka uduhe freestyle kwanza niko twinjira mu kiganiro. Indirimbo yitwa Kondane. Ujue kuna kipaji pia kuna nyota, Shani Queen yana ima anatoka, mashani kama kamari wala sijagopa, one day nitakuwa level mambo tajipa, walotaka kunisema ipo siku mtajuta, na bado mtarasa sana ila sitondoka, sema I'm the killer boy sijasaidia ili nilipwe, na saidia zangu likesho yaja nikute malipo, nenda rudi utanikuta bado nipo hapa nilipo, nilipaanza tangu zile ligi za kijiko, welikwepo mbona takuleta shobo, mahali nilipo sio msoto, hivi ni moto ni mtoto, anata kumlea mtoto, mda bado sema ungefungua macho zedi, uwe gado kamirigado, you know what it is. Yes, ndibaza bavyumvise n'indirimbo yitwa Kondane. Kubera iki Kondane brother? Bimaze amezi 9. Kondane ni kurya nyene Kondane. Mu bisanzwe ni just nashase kwerekana yuko ilevre turabare biste mugabo ari n'izindi style dushoboye, kandi Kondane ni indirimbo nari maranye nk'ikintu c'imyaka 3 4 ndiyumvira none ndafise projects izindi projects izindi ndirimbo za R&B zimeze neza cyane gose, mugabo ico gihe nari maze iminsi nyene mbona commentaire z'abafana bansaba yuko no baya ikintu nka hip hop, navuga rero ndafise hip hop reka ndayisore, kandi urabona ko indirimbo bayakiriye neza. Yes, Thompson The Voice yahora hanze y'igihugu. Mbega Thompson The Voice yaragiye gukora iki hanze y'igihugu? Nagiye nyene kazi ka misi yose nyene ku muziki, nagiye mu media tour, no ku recordinga n'andi ma track, n'ibintu vy'ama video. Ndavize yuko vuba cyane gose abafana banje n'abarundi muri rusange bazobona ikintu cyari cyanwaye muri Kenya kabisa. Yes, hari umuntu yari yantumye ngo ndakubaze impamvu banyoteza sana, ndibaza bavyumvise ko yavyishuye, urumva yuko afise ibikorwa byinshi mu gikoni. Suni araza kubaha imizigo. Twarakubonye ku ma radio menshi yo mu gihugu ca Kenya. Nashaka kubaza mbega industry cyangwa se umuziki wo muri Kenya wabonye utandukaniye he n'umuziki ngaho wacu Burundi? Bro. Bo mu Burundi turaririmba mugabo nta muziki uhari bro, nta industry hari. Arabaririmbyi gusa baririmba mugabo nta industry hari. None hariya rero hariyo industry, kuko muri Kenya n'abantu bava Nigeria, bava za South Africa, bava New York, abastar bakomeye cyane gose baja muri Kenya. Yes, n'ibyo Burundi navyo ebana dukore cyane gusa nta industry dufise. Yes, turafise abaririmbyi bakora neza bazi kuririmba mugabo nta industry dufise, kuko urabitahura cyangwa ukabibona mu gihe umaze gushika aho handi hantu, ukibaza bagiye banaka batwebwe bande turatuvugwa mu Burundi, none kumenga ino bro ni pandefu sana. Yes, yo muri Kenya ni ibintu birebire bro, ni ibintu birebire kuko Kenya ari ukuntu baramaze kuyipanga. Urabona ko music ni ikintu cya mbere umuririmbyi afise agaciro cyane gose muri Kenya. Uri umuririmbyi n'umuntu muhuye gusa ukamubwira agenda umuririmbyi aca gusaba mbwira izina ryawe ndagusupportinge ndagufollowinge. Uko mu Burundi umuntu ashaka kumubwira agenda umuririmbyi yakubwira umuririmbyi uririmbira he? So ibyo navyo ibyo si kibazo gusa, icyo no uvuga vraiment muri country wacu vraiment turafise umuziki ubwa nta industry dufise. Uvuze ko ata industry dufise mu Burundi, mbega ubona habura iki kugira ngo industry ibeho mu gihugu cyacu cy'u Burundi, kugira ngo natwe umuziki ube international, like ushobore gutunga abaririmbi atakindi kintu bakoze ku ruhande? Kuba international umuziki bisaba amamiliyoni bro. Bisaba amamiliyoni, kandi amamiliyoni menshi cyane. No mu Burundi rero
abo bantu batanga ayo mamiliyoni ntabahari. Yes, the real ntabahari. Yeah. byo babiva kuki byo biva ku baririmbyi cyane kuko mu Burundi ndemeza ko hari abantu bafite amafaranga like bega kuba badashobora gushira amafaranga mu muziki yo bari kosa ry'abaririmbyi cyane. Les vrais barafise amafaranga mugabo ay'umuziki nayo bafise. Kuko ubwa mbere na mbere ushobora guhura n'umutunzi ugasanga uwo mutunzi kugira aronke ubwo butunzi bwiwe yabukuye mu burimyi, ufata ibintu basi mu burimyi cyangwa mu korora ibintu nk'ivyo. Wewe ucuza uri umuririmbyi uze kumutahuza yuko yashize ko 200 millions yoyinjiza. So ico naco haracyari kibazo ngaho kuko abagwiza atunga benshi dufise kweri barasupportinga umuziki, mugabo benshi bafise ububare bawusapotinga kuri systeme yo kuzana abaririmbyi kugira badandaza ibintu vyabo. So ico naco ndabona ko kiracyari kibazo, mugabo n'abantu dufise bagiye bavuga ngo je mfashe uyu muririmbyi shaka ndamusapotinge shiremwe imitahe, kuko no gushiramo imitahe ufise strategy kungene iyo mitahe za kuyigarura. Shiremwe imitahe fashe basi umuziki ndawuhindure basi industry, abo nabo dufise. Mugabo abaguha amahera ukaza kuririmba nyine barahari mugabo kugira dushike international bisaba amahera menshi cyane. Yes, dukore gusa je mbona ko twokora cyane gose. Yeah. Kabisa. Warinjiye mu studio yo muri Kenya, wabonye ama studio ya hariya atandukaniye he n'ama studio ngayi wacu ku ruhande rw'aba producteur? Nabirebire kwanza wanashima menshi asa n'ama studio mu Burundi. Mugabo itandukaniro riri kuri systeme yo gukora ico kintu, ubuseri bashiramwo focus bagafocusinga cyane gose kugira bakora ikintu. So ico nico kikwereka yuko industry irahari. Kuko umuririmbyi aza muri studio ari umustar, mugabo akazazananye n'abantu bashika nka 10 canke 20 baza kumufasha gusa muri studio, nashobora kuririmba uburofa. Urabona kubera iki ibintu byaramaze guhinduka industry. Mugabo mu Burundi turacyafise gusa umuziki, abantu bazi kuririmba, none agenda muri studio nyene avuga jewe the voice killer. Genda bizi ni je na producer gusa. Aho rero yes, aho rero nitwoshika international kubera ikintu dufuka na ijya collaboration niturayitahura ico bita collaboration. Ijya collaboration bahora bayikora abandi kugira bashike international. Ico naco mu Burundi zo kwa maturira imidirimbo tukaririmba maga tuzoririmba maga tubihebe. Ata collaboration tuje hamwe aririmvye areka amabifu bagira umutwe n'amaguru, aririmvye babe serieux gusa, babe serieux. Bo je mvuze nk'umuririmbyi naje ndifuza kuba serieux. Kuba serieux nabwo usaba ibintu byinshi, mugabo bivanye nuko ngene ata industry dufise wo buserieux buraza undi mwanya nyene bukagenda, kuko ari igi nawe nyene bigutera ishavu nyene ukavuga je vraiment wallahi bana ngeze handi hantu ukabona ingene ibintu bigenda muririmba ingene abayeho. Bro acyariyo n'abandi baririmbi batazosubira no kuza mu Burundi, kandi ari abarundi bageze ahantu babona ibindi bintu batarabona bya industry, baranaheba umuziki, bazokina amasireri ibindi bintu. Je nukuri ko Imana kubera ni normal bro. Yes, yeah. Kabisa. Yes, inyuma yaho wagiye gukora ibikorwa ndavuga by'umuziki mu gihugu ca Kenya, haragaragaye amwe mu mafoto avugwa yuko washoboye gutabwa mu ibohero, navuga neza yuko bavuga yuko wafunzwe, bega karagatwiko canke kwa rukuri?
bwa mbere na mbere akasho nikakira muntu wese yaba uri umuhungu umukobwa umupapa umumama agasho nikakira muntu wese birashika hanyuma jewe sindi umuntu yisunza cyane gose gutwika turatwika kuko indirimbo twara tuzisora kandi indirimbo zigatwika byagenze uko nari nagiye mu bintu by'akazi nari nagiye gukora clip n'umudirector nashaka no kuvugira ngaha gusa umudirector azwi kandi namuhaye amahera mugabo igiswahili kirahinduka none ivyo navyo ni ibintu bishika ari igihe umuntu amahera ugasanga nyene yarayakoresheje nabi akanabura ingene yo gukorera kandi ivyo bintu mwari mwapanze akatangura gusaba yandi mahera kandi urabona ko ibintu by'amahera nyatari sino gusa je ndabishimiye cyane gose reka mvuge merci kwa president wa diaspora yashoboye kumfasha cyane gose ku barundi bari muri Kenya ashoboye kumba hafi kucegera cya ambassadeur so byose ndabishimiye cyane gose sino ubu meze neza ndi mu gihugu kandi vuba cyane gose nzoba ariko ndashaka gusigurire wari wafunzwe ziriye nabivuze n'umuntu nari nahaye amahera ngiye ko dukorana nyuma ndashikayo ibintu birahinduka ahindura ururimi atangura kumbwira ibindi atangura kunsaba yandi mahera je nk'umuntu nyene yirondera amahera yiwe kandi ayarondera akayaronga nyene amaze gucoka akaba afise n'abandi bantu nyene bahora bamufasha nabo nyene bayarondera bakayamuzanira bacotse vyatari nk'umugabo nk'umupapa père de famille ujama naramubwiye none urazi ndababwiza ukuri abona igihugu kimeze neza kwisi nzima je ndiko ndabibabwiye mu Burundi ajya mwigira ibintu by'amacakubiri mu Burundi hanya n'amacakubiri ahari n'amacakubiri ahari mu Burundi abanyamahanga turakunda abanyamahanga n'umurundi ashaka kugwana n'uwundi murundi kubera umunyamahanga bro bwa ivyo bihugu mubona uri umunyamahanga nta jambo ubufise naho bo bakwivye ibintu vyose ugenda pole pole bisigura yuko haje ibintu by'igipolisi wewe kwanza umunyamahanga ni ndani birebire so niyo mpamvu nguma mbwira abantu dukunde igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi tugikunde cyane ahubwo tugifate neza sa mu ibyo bindi bihugu bariya ni hatari n'abantu babayeho kuri target kila muntu wese n'umumesha uri umunyamahanga na jambo ubufise gusa byarashise kandi ntabwo yanciye amaboko je ndacyakora n'ibindi ndiko ndabikora kandi nzobikora kuko nazonzibira kuza muri Kenya nzokora n'abandi bantu ntazonzibira gukora ibintu vy'iwanje ndashimiye Imana ndi muhira ndi mu rugo imereye neza uvuze ko wamuhaye amafaranga kugira ngo ashobora gushutingira video ariko ku munsi wa shooting azana ibindi bintu waciye umukubita ntabwo namukubise wewe kubwiwiwe yashase kunyereka kajya kantu ko kunyereka yuko ndi umunyamahanga reka ndakwemeza we nyene we yagufundishije reka ndakwemeza ayo mahera nayo mfise kandi ayo mfise makenya bisaba yuko wokongereza yani none ndayongereza ndayakure he bro uroshaka kunyiba live uri kuranyeta umusuma kandi akwemeza ko byagenze sino je singwana abanzi baranzi ndafise folizi wanje singwana vraiment oya abisha yes nyuma yaho umaze kuva muri Kenya haragaragaye izindi foto like ufise Bekire mu maboko harabatangiye kuvuga yuko wakubiswe muri Kenya ngo waje wavunitse like abantu bavuga ibintu byinshi mbega waje kugira accident uri mu Burundi canke byagenze gute anayigiriye hariya
gusa nagize accident nyene turi mu muduga n'abandi bantu nyene ariko ntaho bihuriye no kuba warafunze. Oya kabisa. Urumva yuko abavuga yuko yakubiswe akavunika, urumva yuko atari byo kubitwa banziza iki ko jewe just abo bavuga ngo warakubiswe barakuvunye mbo kila muntu wese urabona nyene histoire nka jewe ni genzi ibintu vyanshikiye vyose naho notangura kubidondagura nkabivuga nta numwe yoza kumfasha akanambwira basi Thompson urabona agiye barakuyivyereka basi bro reka basi ndabashire na rimikashi yanje ngaho turabe ko rungika basi nijana ibyo rero byo kuvuga ibyo ni kawaida kila muntu wese afise uburenganzira bwo kuvuga icyo abashatse icyo akeneye c'est normal je nimereye neza nagize accident nyene n'abandi bantu so ndakomereka ku maguru gusa ubu meze neza ndiko ndatambuka pole nagendera ku bekiye zibiri mugabo urabona ko ubu mfise imwe sigura yuko ibintu biko biraevolua biko biragenda neza so aho nabo bavuze ahubwo maze muraraba mudusengere murabe mudusenge mureke kudushindiriye so ibindi navyo ni fresh gusa umuntu ashaka kuvuga aravuga nyene ni normal kandi waravuze ngo bonko bitabampora muri kivurema jensi shwana no mu Burundi maze kubona je ndiko ndashwana ku ibintu je ndabyumva uko nyene umaze kumbona je ndi mu mizozano nyene ngo n'abaririmbyi ngo n'abantu wapi komeze niko jewe ebana ni homeboy Paradise. Yes, bakozi wa Light TV ndibaza wavyumvise we bivanye n'ivyo waruzi urumva ukuri kwa nyako nuko wavuze yuko ufite indirimbo nyinshi navuga neza yuko son ugiye kuduha ibikorwa mbega bitega ibikorwa wakoreye muri Kenya canke ivyo wagiye ukoze ko ndazi ko no imbere yo kuja muri Kenya andisiri ko hatabuze ibikorwa wari ufise bakorenga mu gihugu cacu c'u Burundi mbega bitege indirimbo imeze gute inyuma y'amezi 4 umaze utabaha indirimbo mu gihe hari bamwe mu bafana bawe hari n'uwabimbariye je ambwira ati ebana aratunyoteje byata tuze kumumbariza igituma atunyoteza sana haiza amezi 4 ure ku indirimbo navuga neza yuko ari yo kwitwa nshasha ku rubuga rwa YouTube bitege zose zo muri Kenya zo mu Burundi zose tuzozisohora kuko nivyo tujejwe gukora tegeza kubikora hanyuma sorry cyane ku bafana biwanje urabona mu iyo miss nagiye muri Kenya ibyo bintu bya kubera icyo kibazo ibyo bibazo nagiye mpura navyo byaramfashe time ndende cyane gose kugira nangure kurekura indirimbo tusa sino ku bafanzi banje genda bakunda cyane maze kandi ndabizi ko namwe munkunda cyane gose so nege basi nk'amezi 2 kandi nkire neza nyene cyangwa ayo mezi 2 ndashobora no gushika ugasanga mu imisi nyinshi sora ingoma so kimwe gusa bagume badushigikira bagume batuba hafi kandi abashimiye cyane gose friend ibyo byo kubanyoteza navyo urabona hagiye ku muziki tura planninga bro nk'abaririmbyi twigwanira kwanza sije nyene ni presque abaririmbyi bose bo mu Burundi barigwanira kuko nta muririmbyi yoza nga akavuga ngo je ndafise ngo management ngo ndafise ibi ngo ibi nibi bakenya cyane barahari mugabo si bose adiwani bande barasoma urumva so hariyo n'abandi bakora cyane babishiramo inguvu ata management bafise ivyo navyo biradufata umwanya wo kurondera amahera ya video kuko indirimbo si gukora indirimbo gusuka cubishira kuri YouTube hajya ari n'ibindi bintu bikurikira promotion y'indirimbo kuko gushika pure mu mana Chris Brown aracyakora promotion bro so Dr. Dre aracyakora promotion Snoop Dogg aracyakora promotion so kubwiwacu natwe biradufata time cyane gose yo gutangura kurondera ayo mahera yo gukora ibyo bintu byose kugira bazanire ikintu kimeze neza kuko natwe ntuba dukeneye yuko twobanyoteza tuba dukeneye yuko
tubaha back to back umugabo bivanye n'uburyo mze none urumva ko bica bidufata time gusa urumva ko ari abafana nyene ba bukuri b'umutima mimi niko nao kabisa. Wamaze igihe kingana gute mu gasho ko muri imisi ngana gute? Imisi 5. Wamaze imisi 5? Yeah. Kugira uvuye vyagenze gute? Abarundi biwacu baje kungurayo nyene. Perezida wa diaspora n'abandi, so nabivuze kwanza nabashimiye cyane gose, kandi iyo misi 5 ndibaza ko ari mike cyane kuko no ngaha mu gihugu bashano gufunga nk'amezi 5 umwaka. So byaragize nyene basanze yuko jewe nta na kimwe banyagiriza, ahubwo bace batangura kurondera uyo muntu n'ubu barafunzwe baramufashe n'ubu n'amera yanje azoya nyene. So je kubwiwa ndabona yuko nta na kimwe nahomvye, gusa nahomvye ugya mwanya wanje wo gufata safari yo kuja hariya, kandi nari mfise ibindi bintu ari gukora ngaha, mugabo ndamukurikira ari babijyanye n'amahera yanje ateza kumusubiza bazoya. Ibindi navyo turashimiye Imana kuba turi bazima, kuba twagaruse kandi mu iki gihugu cyacu ciza cy'u Burundi. So cyo kubwiwanje I'm so proud. Hari abantu iyo bagiye mu gasho bavuga ngo baragukubita byatari. Thompson yarakubiswe. Sinibaza kuko ubushobora atandukanye bro. Batandukanye. Bari yabyo navyo nta n'umuntu nasanze bafunzwe uri uwo nasanze nari je nyene kweri mu gatondo bazana undi nyene wamukubise no mukubita gutse gaje sinjeje gukubita abantu bro. I'm superstar bro. Ahubwo ndamukaribisha nkanamuhoza nkamubwira bro abantu sijali ni ya kila mtu, na yule afanda alitukamatia huko na yeye anaweza tupata hapa. So hiyo nayo ni kawaida, ivyo ni kawaida, just ngonta sana. Yes. Kabisa. Yes, harimwe mu ifoto novuga neza yuko wapostinze mu masari imbere gatoya uri kumena Kingorongoro mwambaye style zimeze ukuntu, mbega bari indirimbo gisoro uri kumena Kingorongoro? No si indirimbo vuba cyane bazeyibona uri kumena Magic Soldier. Yeah, Kingorongoro. Alafu mtu wangu yule this is my bro for long time yatuzinanye kera cyane ne ndashobora kuvuga yuko ari generation yanje y'umuziki. Ariko nimwe mu ndirimbo like irimo ubuhinga bwishwe kuravye ukuntu mwari mwambaye nk'abamasayi wanditse uvuga ati ngo R&B ngo ibintu by'abamasayi. Ni indirimbo izomeze gute brother? Indirimbo ikaze cyane gose kandi z'ubuhinga, urabizi ko nizo ziwacu. Gerageje kuraba n'indirimbo ziwacu ziba ziri mu buhinga bwinshi, nivyo navyo biri mu bintu bidufata time yo gusoha igikorwa gishasha. Sino indirimbo izosohoka kandi imeze neza, kandi abantu bazotangara kuko iyo ndirimbo ni gitangaza. Reka mvuge ko ari gitangaza. Ni gitangaza gute? Ni gitangaza uko izoba imeze umunsi izosohokera, genda ziko izotangaza abantu benshi. Yeah. Warashutinze video? None niwabonye ko twari muri location. Again location bro. Reka ndagushimire sana brother. Nanjye ndabashimiye cyane gose bro. Akajambo kanyuma ku bafana bawe rero. Je ndabakunda cyane gose, kandi abashina namwe ndabashimire cyane gose kuba mwafashe time. Ona genda umuntu ari hambo cyane gose, margeke ari giye unyandikira nyene sinishure message birashika kuko ce n'est pas obligatoire kugira umuntu akwishure. Ari giye nyene abari mu bindi bintu byinshi cyangwa mu kazi ugasanga ijya message yawe nawe yabonye akinjira izindi iwawe iri ya mbere mugabo ikamanuka maka gasubira kandi kuyibona. So urayibona mugabo ntuba kandi interesse nka kijya kintu gishise. Yes, ubwo nyene. So ivyo navyo ni ibintu byiza, mugume mushikira umuziki w'u Burundi. Abafana banje Thompson The Voice nishakuja niko town, industry yacu turayibona uko imeze. So
kuguma gusa dushiramo ingufu nyinshi kuko ndabona ko n'abari kudufasha nibo nyene baduhinduka sometime kuko nguma mbona n'ingorane z'abaririmbyi n'aba manager so biga byose n'ibintu so bituma kugira turonge igiya industry ndiko ndavuga ikibazo bro. Burya kiye kintu wacakiriye gute like abafashwa n'abafasha bose bakajyana ikintu nyabaki kujya kujyana ko icyo waruvuze ukujyana kwa baririmbyi n'ababafasha bo sinibaza ko kibazo ari cy'abaririmbyi kuko umuririmbyi abakeneye yuko bomufasha bro. Abo bafasha abo baririmbyi nibo baba bafise ayandi ma objectif yabo niko no bivuga uko naho twovuga kila muntu wese niyoza kuvuga wewe gusa avuga izina ryawe wewe des années ari ama generation akaza twubwira ayo mazina nyene gushika pule moma natwebwe generation ziwacu nyene tukaguma turira iryo zina nyene niryo ridufata nabi numva ko ari kibazo bro. Yes so ico kibazo rero kaba ari kibazo cyabo bantu bafasha abaririmbyi barabi ingene bogikemura vraiment bakagishira ku murongo kuko umuririmbyi na muririmbyi yanga ko bomufasha na niyo mpamvu washobora no kwita umuntu ngo manager kubera yaguhaye gusa 10 bare bro yagusapotinze 10 bare mu muziki kacumutapa ariyo nabo benshi cyane gose bari iburaya nyene barungikira abaririmbyi $50 $100 akamutapa mu indirimbo zose so ivyo navyo ni ibintu biri mu bintu byica abaririmbyi kuko wewe umufasha ako $100 mbo $100 si menshi mugabo uramufasha iyo $100 bikaca biherera ngaho basi nivyo ubukeneye gusa kuvuge mu ndirimbo tayari. Niyo mpamvu jewe mu ndirimbo ziwanje kugira wumvemwe amazina y'abantu ndashobora no kubavuga atakintu bamaye bivanye no kungene basi umuntu ashobora no kuma basi conseil gratuit un conseil yayo na vine ule jamani mtu wa kweli bro. Niyo mpamvu ico kibazo rero kugira gihere abaririmbyi fo gutahura kandi ntwishire mu mutwe ko kila muntu wese ashobora kugufasha. Hari abandi bafise ama intérêt yabo usanga ari urutipe ruri ngaho nyene bana barukeneye yuko goronga impact nini urabona gaca mu baririmbyi kugira rumenyekane so ivyo navyo birashika kuko ni benshi cyane bazanye izo systeme zo gufasha abaririmbyi bigaherera mu nzira bro. So abaririmbyi abagenzi banje jewe vraiment vugisha ukuri mimi na wasoutenir kuko twese dukeneye ikintu kimwe ihinduka y'umuziki uhinduke ube industry ntugume umuziki ube industry. None bagumye badushiramo mu ivyo bintu byabo sanga umuntu nta na kimwe yagufashijemo mu ivyo bintu nagufashije gusa iyo $100 yo navuze akacaza kukubwira ko ibintu vyose niwe abikora niwe yagufashije ibi nibi bro kubera $100 iyo kitu tuache maze tuache kabisa. Kandi ndagushimira sana papa. Nanjye ndabashimiye cyane gose bro. Gisukoze wa Loy TV reka ndagushimire sana wowe wakoze subscribe utarayikora please ikore rona kugira ngo turabona professional interview kuri kamera bari kumwe na Pasi cameraman niwe yatumye image ibona imeze neza cyane niwe yatumye sound uyumva imeze fresh sana. Ni mu cyagana tubabwiza kuri show twari kumwe na Thompson the Voice je bari kurumva kuri micro Showboy Radio papa promoter bose mu gihugu atapapa na mwana kugira umwana habanza kuba papa ndagukunda cyane we love you so much dusubire ubutaha ciao ciao bagwa Mutangwa muri Loy TV ibizoza tukaba tubikesha umutama w'amateka bita Loy wubahwe ico utarabona uterekwa no kuramba bintu nyaragase duhuriye muri Loy TV ibiganiro byiza muzobisanga muri Loy TV amakuru meza muzoyasanga muri Loy TV ibintu byose bigenda bisa
muri Roy TV Nyaragasanju tinduta Tahuye na mativi atandukanye Kutwara TV Ibitabika chiga